twahereye mu ntara ya Bubanza nga manushoje n'uburongozi bw'icyacu cyo Burundi bushoje tuzoza mu ntara zose kugira ngo abenegihugu bashishikare kuronka ubumenyi no kuronka ibyo Sitori Company yifuza kurangurira abenegihugu. Nanjye nitwa Blaise ndi umwigishamakuru wa Radio RFM. Nashaka kubaza nanje twabonye abanyeshuri batari bake bahejeje inyigisho muri kampani yayo, ariko nimwatubwiye igitiri cy'abo banyeshuri ko bangana, mbega ho batangiye ivyigwa ryari, bihera ryari, izo nyigisho zamaze igihe kingana gute? Ikindi kandi twumvise ko muvuga ko mukora ibintu byinshi bitandukanye, abo banyeshuri baba bakurikiranye inyigisho muri domene izihe n'izihe? Murakoze cyane. Navuga ko uyu n'umugwi gira gatatu turamuye gisagara cya Bujumbura abanyeshuri bangana 150. abo nabo twitwaga akazi muri Sitori Company bamwe barakora mu ntara ya Bubanza naho muri Bubanza turamuye abanyeshuri batatu. Ngabo twishimiye twashaka ko urwaruka bumva ko tutakizera akazi muri leta, aho twagize kwiga imyuga kugira ngo by'ukuri dufashe leta mu bijyanye n'iterambere. Twahamagariye bavuga mu ntara ya Bubanza ariho tukiri muri ino minsi kugira ngo tujyane. Amahoro neza. Nitwa murakoze. Icyo kibazo mwaciye gatoya. Formation ziratandukanye, hariho amezi 6, hariho amezi 3, bivana n'icyo bishatse kwiga. Turamaze tukaraba ko bazabakira batahuye guhingura ibintu bihingura ngaha, ari twabona nini rero ikintu gitandukanye. Abaronkejwe izi mpamyabushobozi ndangabumenyi bahereye mu kwezi k'umunani bageza mu kwezi k'12 n'amezi akakora izi domene zose ko bagiye rimwe domene bashobora kwerekana, ariko dufise intumbero abanyene canke n'abandi kubigisha ndetse twarondanye kugira ngo igihugu ashishikare kuri kurangura imirimo ku giti ciwe canke ku sosiyete. Igiti twakivuze muri 3. Waramutse neza. Nitwa Nyumukiza Marie-Ange Josué, umunyeshamakuru muri Saniredi Pije Gasikefa. Turabakeje kuri ino ntambwe twabonye kurangura urwaruka rungana gutya. No turi mu ntara ya Bubanza, mbega abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye z'igihugu bitege ko Sitori Company zobashikira, twitege ko urundi rwaruka mu gihugu ruzoshikirwa kuko munsi mu ntara ya Bubanza, ariko urundi rurabutse kandi ndetse bivanye n'ibona kazoza na mufise, mbega abandi bazoshikirwa. Hama ikindi kibazo, mbega mwakira bose twabonye na pipa navuga ngo igiti kinini n'abakobwa mwashitse imbere iterambere ry'umukenyezi canke ingene canke bimeze gute? Murakoze cyane. Uko twabivuze ko twahereye aha mu ntara ya Bubanza, dufise umugambi uko inyishimano kuri bimwe mu bivuze twese hamwe birashoboka. Twebwe n'abavuka ntara ya Bubanza turashobora kuzoshika kure n'utwi n'umunsi, ariko nifuza nuko twabisabye buramatari w'intara ya Bubanza yadutera intege, izo ntege tuzokura i Bubanza dushire ahandi mu yindi ntara, ariko bitagenze uko ntivyashoboka. Turacagwaruka turi bato, turashaka intege ziva mu burongozi bw'igihugu. Mbega mu bagwizatunga
haje habonetse ubundi bwiza cyangwa gushaka gutaha mu makiri haya iyi izindi nyigisho hanze zizotangura ryari. Murakoze cyane abavuza tunga barugurira umuryango ko twifuza gushaka kundi intambwe ndende isubiye turiko aho tugeza naha haza bashobora kuvuza tunga hama ishuri ramwe abageze muri yakira abantu babamuye cyangwa akazi hama cyiyandikisha muri ejo ushobora kwandika abandi mw'ishuri ifuza gukora ibyo abandi bakoze. Akandi kabazo mbega iyo mumaze kubaramura barahejeje kwiga hama mukabafasha kuronka ubuzi mbega inyuma yo kuronka ubuzi murabakurikirana mukamenya ko sihaye nazanyigisho mwabahaye ziriko zirabafasha cyangwa ivy'ukuri ko bagikeneye ko mubandanya mubaka ubundi bwenge. Hama ikindi mbega nakahe kamo kandi mutera abandi bavuka mu zindi ntara hari akantu nje kuvuga ngo uko muvuka mu ntara ya Bubanza mbega abandi bavuka mu zindi ntara za Gitega n'izindi zitandukanye mbega nakahe kamo bahamagarira nawe. Murakoze cyane nk'uko mwatubajije ko tubakurikirana n'ibyo mbere abenshi ntitwashobora kuba n'intwaro abenshi bazakora muri Story Company kuko Story Company twifuza ko ikoramo nk'igice kimwe cya gatatu cy'urwego rw'abashomeri uri mu Burundi aho naho turashika n'ibindi bice byo hejuru twifuza benshi cyane hama musiga kazi baje murakoze abavuka mu zindi ntara novuga ko twatangaye n'intara yacu ariko tuvukamo kuko ari tumva novuga ko yatangaye gutumva tuzobandanya dufise indoto nyinshi zo gushika mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'uburundi. Akantu twotera kugaruka nuko Story Company bafitiye imigambi myiza bafitiye kazoza keza boza bakifatikanya natwe kandi bakumva inyigisho za Story Company zaguzwe mu ntara nshasha twatugiye. Abandi babiza tunga wo yandi mu zindi ntara abandi babiza tunga wo mu zindi ntara turabahamagariye kuza bakagana n'ababiza tukatumaze gukorana kuko nibo baha umuco amaze kubaha umuco bazi gukore cyatse imbere igihugu cyacu cyiza cy'uburundi. Aho nyine tukiga baravuga yuko igihugu gikeneye amafaranga y'agaciro aricyo kintu usanga ibidandazwa bimwe nk'ibihingwa n'igitoro biriko birabura. Ishyirahamwe ryanyu Story Company n'umunsi ryiteguye guproduza umwimbu ushoka hanze y'igihugu kugira ngo bazane ayo madovize ku rugero rungana gute cyangwa tubyiteguye ariko mwimirije kuronka umwimbu ukwiye abarundi bose bo mushora hanze kugira ngo ayo mafaranga y'agaciro tuyabone. Murakoze cyane novuga ko ntaza akararo k'aya mavuta akoze mu ivoka nabyize muri Afurika y'Epfo nashoboye kugira amahirwe yo kuba muri Afurika y'Epfo imyaka irenga indwi ndakora muri sosiyete isanzwe ihingura amavuta yo kwisiga ni ukuvuga ko bakoreye muri Afurika y'Epfo bashora mu bihugu bitandukanye nitwara nk'amahirwe natwe uburongozi bw'igihugu cyacu cyiza cy'uburundi bukatwemerera amavuta yacu azosohoka hanze y'igihugu mu Buganda Rwanda Tanzania n'ahandi. Kurangiza nk'umusanzu usekera ibishyirahamwe urafise aho mubona twisunze imbonakazo y'igihugu gifashe muri komine 40 muri demoka 2060 ishusho ya Story Company mwibona gute? Ishusho ya Story Company nk'uko mvuga nabwo mvuga uburongozi bw'igihugu cyacu cyiza cy'uburundi butwemereye dufise ishusho yagutse cyane ku buryo izoba ishusho ubutunzi bunini igihugu kibuze muri Story Company kuko izoba ihingura ibintu byinshi igasohora ibintu byinshi ikinjiza amadolari ikinjiza amafaranga amakungu menshi
nizera ko babitwemereye mu myaka 5 baduhaye ese kuko tubivuga 5 igihugu cyacu kizoba gifise abakozi benshi cyane bakora muri story camp Ikampuni rero,